tumaze gushiramwe amafaranga arenga miliyari 10 urabibona muri izi nyubako hari nabonye naguciriyemo ndavuga nti nayibaye muri televizion kwa Rikiros inkingi ivaga igashikariya imwe nabona kwa Rikiros kuba ari gushima inkingi yo kwa Rikiros urufise amazari mu bwoko butatu turafise izo twita ama VVIP niyi turiko ni VVIP yo urabona iri full customized turafise ama maison de ville turafise ama apartments turafise na VIP ni amazu nka VVIP biri muri are zirenga 4 are 5 biri ni kibanza rero cya hectare zirenga 2 ikibanza cyose ngaha tukaba twiyemeje nyene kurema paradise mu majambo make ni paradise turi mu gihe isoko nkuri ya Bujumbura n'ubu turindire uruhusha neza cyane kugira ngo mutangure kubaka mwaravuze ko ivyuma bimwe vyagiye gufasha leta atariko hari amakuru yigeze kuvuga ko ivyuma bimwe bimwe byo byarahawe umugwiza atunga SIONI kugira ngo abikoreshe mu bibanza bitandukanye ariko arubaka ihinguriro mu gihugu ca Tanzania amakuru avuga ko ivyuma bimwe bimwe byoba bitagiharo yavuga ko mwiriwe cyangwa waramutse bivanye naho muherereye kuri micro ni jewe nyene Juste Gael inyuma kamera mwita umusaza turi mu kibanza ciza turi muri Lake View Paradise kigwati cyakataraboneka kiri mande ya Tanganyika ku minota 20 uvuye mu gisagara ca Bujumbura ikigwati kiriho cubakwa na Ubakareshon ndi kumwe na nyene imbono nyene indoto ziko zirabukuri abavye bamwisemanira kiza Dieudonné FABLICE natwe tukaba tumuzi nk'umuntu yamatuma uburundi busa neza ndakora musa FABLICE ndabaramukije gose Mr Gael ndizera kumeze neza ndashimira uhora wiyumva guturi ngaha niyumva ndyohewe cyane ndaryoherwa cyane gose ku buryo bindengera mugabo nkaguma nibuka neza ko ndi mu mugambi w'Imana rero niyumva nk'umukozi yumviye Imana mu gushira mu ngiro by'Imana yatumye ndanagukeza kubona uri kurarangura vyinshi uweruka twareretse abarundi microfinance ishasha cyane gose abarundi bavuze amajambo menshi kiyagiye ati ni vyiza nakore abandi nabo bati none kumega akoze ibintu vyinshi mu mwanya muto azobishobora kubabona ubego uri gutera imigere myinshi wavyakiriye gute abo nabataratahura ubutunzi Burundi bufise nabivuze kuva no mu ntango ikintu ca mbere Burundi bufise nk'itunga ni mendevre ni abantu badafise akazi rero je namvuga ati niyo no guiza ibikorwa bikaba igihumbi none nari je ndiko nabikoragagaye ama plafond amazu ntubona bariko barayubaka none ndeke kwiyumvira ibibaha akazi uravyo ubwo yaba ari uri karankurikira paraporo yo kwiyumvira uko yovuga ati ubwo reka nanje ngende ngire ama initiative atandukanye aza kugwiza akazi kuko niho hari abakozi benshi urumva niho tugifise abantu bafise inguvu zo gukora benshi rero nkavuga ati ntidusamare kuko ibindi bihugu byaramaze kubibona iza Saudi Arabia iza Oman zarabibonye aje gituma zirigwa ziraseha abarundi bene wacu zibatwara rero je nagize amahirwe yo novuga ati yo kubona ko gasokre ko kuvuga ati itunga rya mbere s'amafaranga ni abantu rero urumva kugwiza ibikorwa ahubwo niho byiza hari abantu bacu bavuga ngo siyamahera y'isoko ngo yugurujemo microfinance ngira mu jambo nashikirije nabuze ati none nk'umuntu abivuga uko n'umuntu afise ubwenge kuko wibuke nka microfinance ni institution financière ntijya gukora idafise uruhushi hawe na leta na BRB ntijya gukora idafise byangombwa baravye kandi mu byo bararaba ni yayo mafaranga ya Java uravyo kurundi ruhande kijya kigega murabizi naco ntikijya kwemegwa kidafishe zise impusha za leta bisigurika ati rero ivyo bigo byose bifise impusha zigenga rero kindi nacyo nka kijya kigega cyo kujya twabivuze twaramaze kubabwira yuko umunyezamu wajya amafaranga yacu yose ari bankobo twarasinyiraniye rero uwo muntu wese avuga ati ndafise nk'umutahe ndashaka kumva ko umutahe wanje uri safe ni kimwe ngoma mpumuriza abanyamitahe afise uburenganzira bwo kuja muri banko bati ndabira ya mahera yacu ameze neza bimeze neza kugeza yaho leta izoduhagwa ruhusha kwa ya kontra ya kabiri tugatangura ibikorwa rero kuko nagenda babwira ati niyo garanti kuko ikintu cya mbere jewe nk'uwabagiye imbere ni novuga ati nukuhagararira abanyamitahe bamaze gutanga amafaranga yabo
Wow. Turi mu gihe Fabrice kuva aza imbono yiwe yamye ari yo gukoranya abarundi kugira bakore ikintu kimwe gusa. Uravye urugendo uriko ukaraba icyumviro cyawe aho wagitangure naho kigeze. Wakira gute akama abarundi bitaba mugira ngo mukore haba ivyo kwiyubaka kubafasha kububakira amazu haba ivy'isoko haba n'ivya microfinance n'ibindi. Je birampimbara gose Mr Gael kuko kuvyukuri akamo kabitaba ibikorwa tubashira imbere canke izo mbono tuba twahawe canke izo yerekwa tuba twahawe n'Imana birenga ibikijana kwijana niko nawe bivuga nico gituma mu Kirundi baravuga ngo amaso y'ibikere ntabuza bavoma kuvoma nico gituma utazokwigira ubona Fabrice aja guta umutwe mu bantu usanga bariko bararogota bavuga ukuna kuriya je raze ko nkunze kuvuga ati umuntu wese aza block umuntu ariko arakora iterambere nimbura kimazi rero nkavuga ati ndashima gose abatukurikira kandi amatemwanyaje mwama mwayabonye y'abantu binjira muri iyi migambi nk'ubu ndibuka aho dushikirije ijya microfinance ubu dufise demande y'abantu benshi bipfuza kushiramo imitahe kuko navuze ati mu misiza tumaze kubona neza market kwimeze tuca tuyikonvertinga ibe bank utangura microfinance umutahe ni miliyaridi n'igice gusa aho utangura bank buraze ko ari miliyaridi 30 bizigurika ati tuzokenera abantu benshi rero ngavuga ati n'abandi bagume bugurura aya makonte bashirayo mu ma epargne kuko nibo bazoshiduka babaye tuzotera kamo baba abanyamitahe ari naco kindi ubu hariyo nivyo turi kumwe n'abahinga banje turiko turiga ukuntu butugira twagura ibyo twita ama investment opportunity kuko ubwa mbere twarababwiye isoko baravyitabira naho bigeze twama twabibabwiye tukavuga terega aho gushira imitahe si mu isoko gusa nk'ubu twovuga ati tugira tugura amabisi azarunguruza abantu amafaranga aruzuye ngaho ivyo byose abarundi ndabizi bakeneye umuntu w'inzira guhemuka bakeneye umuntu abereka ati tugende bakeneye umuntu abereka ati twereka aho duterera kuburyo mukazoza tuzoza turaronka aho dusoroma rero ni muri iyo nzira yo kugurura ayo marembo kugira twigire mu terambere iba bazungu tubona birigwa barurira amadege bagenda bibereyeho neza none wibaza ngo Imana yabaremye neza ko turusha oya ni cyakindi gusa cy'abarundi bikeneye turengere ubu bujyane ubudumbi bwacu tuje kuri common ground dukora imigambi itanga akazi dukora imigambi iteza imbere igihugu turengere ibidutandukanije bwa burozi ngo abahutu n'abahututsi bituvemwo twibere bashasha twubaka Burundi bushasha hari umuntu yavuze ati mu diaspora yaje afise ivyiyumviro vyiza arashobora gutera imbere gusumba mu mahanga arimo cyane gose Fabrice tuvuge ko kuva ashika mu Burundi yateye imbere reka nagira nkubwira ati wewe mbere icyabona mugaje no kubwiza ukuri ko ibi mubona ngeze ko ngaha yes muri Australia amateka yaranditswe muga ntabyo nawe nari imaze gushika ko canke nta nivyo nibaza ko nuba nari noshitse ko right now kindi kiryoshe niyo byo babimeze gute none fata umurundi kuntanezerwa ariko aratezwa imbere na murundi mwene wabo fata jewe uko nezerwa mvuga ati abariko barajya ivyamwa by'ibi bikorwa n'abarundi bene wacu urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ivyo rero ndavyemeza ko umudiaspora ashize imbere Imana bien sûr akaca nawe yishyira imbere mu bushishozi uko akora gutera imbere ngaha biroroshe cyane gose yes ama challenge aroroshe jana nabwiye abantu ati ntuje uva muri Australia uce wibaza ngo Burundi usanga ari muri Australia nyene no Australia nimba higeze menya yuko hoba haciye imyaka ijana iyo myaka ijana haciye nabo bari ngaha ahubwo twe dufise amahirwe yo kuvuga ati reka twitazure neza kugira twiyestare neza kuko twebwe turabona ama reference turashobora kuvuga ati we can compare ariko bo ntaco bakomperinga umva rero ko Burundi burya ni bya bindi wa muntu yavuga ati ni paradiso wow ni paradiso uriko uratubwira turi mu project imbere ko tuyishikira yes sir turi mu gihe isoko nkuru ya Bujumbura yes, n'ubu turindire uruhusha neza cyane kugira ngo mutangure kubaka ariko narabonye mu makomantere igihe dushaka ikiganiro haragarutse ikibazo c'ingene kuyisukura byo byatwaye miliyaridi 2 bamwe bakavuga ati none ajya amabati miliyaridi 2 ubwo ntibahubuje ubwo ntibariko baraduhenda bano bantu woshobora gutanga umuco kuri kijya kintu cyane urakoze cyane rero ikibazo cy'abantu barazi
guca urubanza batakurikiranye. Je sinavuze ngo byatwaye miliyaridi zibiri, navuze ati byatwaye amafaranga yababa imiliyaridi zibiri. That's number one. Number two, none kubera ko abantu baraba amabati bataraba abantu bakoze kijya gihe cyose, kubera ko abantu bataraba ama etide diso yakoze, kubera ko abantu bataraba ama architect designs, ama expertise hajya twarakoresheje aba expert baza kuturabira ati zinyubakwa nitwazubaka umuriro uteye tuzovamwo gute. Ivyo byose ni vyigwa vyadutwaye umwanya. Ivyo rero ivyo bintu byose byatwaye amafaranga yababa, ndasubiye apana miliyaridi zibiri, yababa miliyaridi zibiri. Kandi rero muri projet yose twaharuye yagindi twavuga ati faze ya mbere ni miliyaridi 58. Ayo mafaranga ari muri ayo. Rero nihagira umuntu aza gushuha umutwe none ni nka kujya uvuga ati nyubakiriye inzu twumvikanye ni miliyoni 200. Hanyuma mvuze ati ndamaze kugira terasma y'imiliyoni 1, ayo mafaranga wowe ubusigaje gutanga miliyoni 199. Urumva rero abantu bareke kuza baraci imanza, ahubwo nibaze banariza mu giki komeye nyakuri. Ahubwo nicyo gushira focus yo kuvuga ati twe turindiye kubona ibintu bikogwa. Oui. Asigaye imiliyaridi zirenga 500 nakugira dukwiza amahera kuba cyane gose. Fazi ya mbere ni miliyaridi 58. Ubu tumaze kwegeranya miliyaridi z'aba 10. Abarundi ubabwiriye kujanye nakamo narijya amezi 3 ya mbere bavyitabiriye kugira turonka aya mafaranga. Ubu naho haburiki. Bo kujya nakubwiye nubuhinga jewe ni impano Imana yampaye. Uribuka neza we Mr. Gayeruza ngaha turiko turaganira nakubwiye ati ngiyi project nta nicyasha ndaronka. Ubu haiza amezi 12 tumaze gushiramo amafaranga arenga miliyaridi 10. Urabibona muri izi nyubako harimwe reagira ubundi acavuga ngo bine harimwe ikibanza harimwe ivyo tubaze gukoragira anyway urabyibonera. Rero kuri rya project ya Buja City Plaza muri ajya amezi 3 twe twagize icyo twita test market kugira turabe mbega Barundi baritabira kamo ko kuyubakira ivyabo barakitavye. Ubu rero mwibuke ikiba gisigaye n'umuntu bita canke n'ikintu bita leta mvyeyi. Iyo leta mvyeyi rero niho twebwe nka Ubaka Nation Group na One African ijya network yo tuvuga ati twahejeje. Ubu rero wewe twugururire twinjire. Arivyo rero leta nayo ikibanza kagira analize yayo ngira urabona ko ubu n'inzego zaciye zihinduka. Urumva rero n'abandi baca babanza babirabe babonye byose ko ari sawa, aho bakeneye umuco tugutange hanyuma tubone kubandanya. Rero nicyo mvuga ati abantu bose genda yamanahumurije abantu bamaze gutanga imitahe yabo aricyo kimwe navuze ati n'ubushaka gende yibarize muri banko kuko ajya amahera ntari mu mufuko wa Fabrice. Ubaho bigeze nta n'uburenganzira afite bwo kujya gukura ko n'icyasha, nta burenganzira nta na gato kiretse urwo ruhushya rubonetse hanyuma tugasubira turose urwo ruhushya. Rero tuca tugaruka mu cyo twita fundraising mu cyongereza bayibyita ama IPO, initial public offering. Tukaca rero tubandanya fisa abantu benshi bama batanze amatemonyage ati shira kitafari rya mbere gusa ayo twatanze tuzogwiza incuro 10. Ni ibintu bikomeye cyane. Nikijya rero mvuga ati none sinza hano nigeze kubona si inkuru nemeje ngo ni nyayo maze kumva ko hari amafaranga arenga imiliyaridi 200 ari mu bantu right now. Imiliyaridi 200 ari mu bantu atari mu mabanke ayo yose n'amareferanse akwereka yuko abantu bavuga ati twe dushyira iterambere imbere. Hari iyindi referanse yatanzwe na IOM yongera itangwa na BRB muri 2023 aba diaspora bari hanze barungitse mu Burundi miliyoni zirenga 190, hafi miliyoni 200 z'amadolari. Uravyo mu mwaka umwe, kandi abo ni babandi barasorereye bene wabo baraguza inzu ngaha cyufata rero bashize umugambi ugena umugambi butoyi cyane gose mu vy'abarundi bashobora gukora. Ivyo ndabivuga nk'uvyemeza igihumbi ku gihumbi. Mwaravuze ko yagihe ikindi kibazo cyabajijwe hari umuntu yantumye ati uzukimbarize. Mwaravuze ko ivyuma bimwe vyagiye gufasha leta. Atariko hari amakuru yigeze kuvuga ko ivyuma bimwe byo byarahawe umugwiza atunga SIONI kugira ngo bikoreshe mu bibanza bitandukanye ariko arubaka isoko ariko arubaka ihinguriro mu gihugu cya Tanzania. Amakuru avuga ko ivyuma bimwe byoba bitagiharo yavuga ko asho ya premier nkuru ndayumviye nga nukuri kw'Imana
nimba ari nabyo nama numva abantu banavuga uku n'izina rya SIONI kuri ivyo vyuma ndavyumvise ubwa mbere. Ivyo rero vraiment nububeshi gose. Rijya n'itunga rya leta ndibuka umunsi wa mbere umushikiranganje aza kudushikiriza kuri chantier yaravuze ati ibintu byose biva kuri chantier n'itunga rya leta. N'itunga rya leta nico gituma ubona birunze hajya. Ico nemeza nuko ARB imaze kuza gutora ivyuma yagiye gukoresha ry'amapoto uvuye mu ntara winjira mu yindi ucubona nibijya byonyende shingira intahe ivyo bindi vraiment nububeshi cyane rwose. Turi muri estate ariko kabazo gasana kanyuma hari n'undi yamaje ati muratubaza Fabrice uwifuza gukura aya mahera ashobora kuyakurayo cyangwa umugambi turabandanya twongeremo ayandi kugira tuwukore. Perfect. Now urumva ajya amafaranga rega ntibayahaye Fabrice kuburyo ati reka nje kwa Fabrice ndayakureye. Twarasiguye n'ibintu biri ku rutonde urumva twahawe uruhusha ikigega cyahawe uruhusha na ARMC. Rero uwo bayipfuza gukuramo amafaranga urumva iyo n'iyindi procedure aca yinjiramo. Urumva iyo procedure bica bibanza bikaja muri ARMC bikaca bijya biheriye kiretse jewe nk'umufondateur no haguruka akavuga ati bya bintu rero birase zampusha barazitwimye uravyumva. Rero ubigikenewe abanyene boreka tubasubiza amafaranga uravyumva. Ubwo rero je nkabijinga abantu kubandanya bashiramwe amafaranga kuko niyo saving yabo ari kimwe ndababwira ati niyijuru ryokoroka nuko wewe wosubizwa amafaranga yawe. Arico gituma nagumye ndababwira ati ni kintu twama twahumurije abantu. Ikigega gihabwa uruhusha na ARMC marché de capitaux di Burundi uravyumva. Ikigega kirabwa n'ama institution atandukanye nk'ubu banko birimwo CRD birimwo abo bose nabacungera ajya amafaranga ngira wumva rero izo nzego zose ziba zicungere ajya amafaranga. Yes. Turi ngaha umugambi urenze miliyaridi 10. Yes. Abarundi baratubwiye ko dushoboye ariko nawe uri kuradufasha kugira tuvyemere ko dushoboye. Tubwire Lake View urugendo kugira tubone ino miturirwa. Ntabona Tanganyika nkiri impande yanjye. Kwari rumeze gute mu mezi aheze ntibyari byoroshe kuko mwese murazi byagiye birashikira ekonomi y'isi yose niko nabivuga. Harabaye ama inflation atewe n'izi intambara zagiye zirategwa. Harayabaye hirikena ry'ibitoro ngaha yabaye challenge mugabo je byukuri nzoguma nabivuga. Ikibazo duhura nacyo ni cyuko hari abantu bamwe muri leta badashaka kutwumviriza cyangwa ngo badufashe kuko nk'iyi nyubakwa nk'izi nyubakwa usanga iyo leta igiye gushira kamakori bica intege abazigura. Mugatwe tukabona ati leta yo korosha katurosiki exoneration nta kindi dusaba vraiment kandi cyo kintu mu Rwanda yo mugisaba exoneration dusaba uru iri terambere tworigwiza incuro 5 tworigwiza incuro 10 muga mu gihe tuguma tugerageza ntibatwumvirize urumva nyene iguma ari intambamyi. Rero je novuga ati ibyo biri mu byo twisabira nayo ubundi kindi nkunze kuvuga ni cyuko abantu bavuze amazu azimbutse tukababwira ati mugenzi twamazu twubaka none hari umuntu twobwira ngo ingukore ngo wigore ngo kugira ngo ntituguhembe ngo twubake inzu zimbutse muhakaza abarundi muhakadutanga kaza abarundi. Hari ahantu twogena ngo duhiribuye ngo tugiye guteza imbere igihugu ikangwa everybody wants to grow uravyumva. Umuntu wese akeneye gukura. Nkavuga ati no mu kandi ka mu ntera leta ni dufashe turonka amaparcelle. None urazi iki kibanza turibwe twakiguza $2 billion urumva ko ni kwa kundi usanga iyi nzu nayo igiye kugira ikiciro kinini. Iyo abantu rero bariko baravuga ngo twubaka amazu azimbye nubwo ntazimbye ni wabona inzu nk'iyi mu Burundi zimbutse nkuko tuyitanga uzocuza ndaguheza ibi ifise ubukomezi ubona. Yego twe twatuvuga ati umuntu wese yifuza kubona amateka n'ivyo dukora nagende muri Miriwara arabe Facebook Village arabe za Fab Homes arabe amazu twubatsa muri za Katenya Bugete yirabire ni hazobona yuko twe twaje kubaka igihugu ntitwaje guhemukira abantu. Simple as that. Iki kibanza mukanya muraza kwidutembereza ariko ni kibanza novuga ko guhera mu munsi wa mbere nza
cyashoboye kunkora ku mutima kuko uretse ko mwahora mugira amazu arimo amafarumasi mwarashizemo Akabirya ka station cyane gose. Bega iyo station arabaca bavuga ati bega kwigitoro tukirindira natwebwe cyo gitoro muzoshira mu iyo station kubera iki gushima kuzana station ngaha murabona ko abantu bose baba ngaha bazobakeneye iyo station. Ikintu no vuga mu mpanuro canke mu nkebuzo abariko baradukurikirana nibumve yuko Uburundi buzotera imbere. Dushobora kuba turi ahantu twibaza ngo ntibuteye imbere mugabo buzotera imbere. Harahiriwe rero uwari karitegura ubu kuko igihe tuzokwiyo turuva ryaterambere ryadushwaye azoba yaripanze. Mugabo waraba mama nta gitoro gihari, mama turi mu ngorane nta nzu no kubaka, mama ngo turi mu bikazokwiyo turuva ryaterambere ryashitse atana kimwe afise acatangura kwiyagaza gutya. Bisigurika ati rero be strategic wiyestare. Ntiwumva tugira twiyubakire station tuburushobora kubura n'ubuzana ivyo bitoro mugabo wibuka inzu twubaka dire divi nimba ariko babivuga canke igihe cy'umwanya izomara irarenga imyaka n'imyaka. None ugira ubwire mu myaka ijana ko Burundi buzoba bukiri ngaha. Ni intambwe ku yindi. Rero abajene bariko baradukurikira abantu bose aba diaspora ni mwiyestare ubu. Umuntu w'umunyabwenge urumva atorera inyishu ibibazo bihari. Ntiyidogera ibibazo bihari ahubwo atorera inyishu ibibazo bihari. Umunyabwenge. Wow. Tubwire. Yes sir. Izi nzu ziri mu bwoko bungahe ziri mu maara ngahe mu gihe asigaye amezi 6 kugira ngo tuzirangize. Icyizere kingana gute kugira ngo tuzokugure champagne ya mbere twicaye ngaha mu nzu. Bo icyizere ni cyose bistagaye dusamaza ari mu bwoko butatu. Turafise izo twita ama VVIP niyi turiko ni VVIP yo urabona iri full customized. Turafise ama maison de ville, turafise ama apartments, turafise na VIP. Ni amazu nka VVIP biri muri are zirenga 4 are 5. Turafise maison de ville ziba ziri muri are imwe y'amazu yakunzwe cyane. Turafise VIP ziba ziri muri are 4. Turafise n'ama apartment imwe biri muri are 2. Ni kibanza rero cya hectare zirenga 2. Ikibanza cyose ngaha tukaba twiyemeje nyene kurema iparadise mu majambo make ni paradise. Hariho n'amazu ngaha twagize tugira dushiremwe amafi mu nzu. Ifi ndani wewe ugiye kuraba uwubamo aca guhigera ati robi yugenda uriye. Ni muzomanuka aho kwitanganyika muzobwira ati tuzitugiraga none ubona hajya n'ibiti twaratanguye gushyiramo amamandarine imicungwe kugira wewe wibereye ivyamuge uzimana abantu ahanyene. Eragirifo yuko abarundi tubona kure kurusha. Birashobokanya n'icyubahiro yabivuze ati ni paradizo. Ubu byanka nazarabe. Uravyo muriko murabitubwira gushika ubu mumaze guhereza abarundi akazi kangana gute abantu bakora ngaha? Bona abantu benshi vraiment byo ngombwa ko ndaba mu bitabo mugabo nkuko ubibona abantu bari ku kivi ku munsi ntidukorera munsi y'abantu bari munsi y'amajana 3. Aha turiko turavuga muri Lake View Paradise ngira mwarabonye Fab Homes to Airport yaratanguye duse ku mashugwe project irikirakora duse ama project yandi kwa kundiza kwiyatruva ku munsi dushobora guhagazi abantu 1000 bisigura nimba umwe wese agarura abantu 3 muratunza abantu 3. There you go cyane gose. Jero ni kimwe navye mvuga ati umuntu wese azoguba nkurikiye azobera ati ibi bintu nivyuhoraho. Jewe icyo nkora nukwegeranya abantu b'Imana nkababwira ati Imana yabwiye dukora uku. No wibaza ngo je ndazi no gucanga isima. Wibaza izi ferabeto ngo ndazi ngo nabafiko. Gico nicara vuga ati gereka kuri computer. Gereka byose uku nuku. Nkaraba ati uwa mbere yavuze ko ari nkaja miga uwundi wa kabiri mu bayengereye baje ati mpa comment yawe. Sanze hari aho bicurikanye cyamvuga ati ibintu ni mu bisubiremo aho biyo bikenewe ndarondera aba surveyor extend bo hanze kugira ndababagereye baje ko batampenda. Mugabe ibintu byose ni sawa. Ibintu byose ni sawa. Turi ngaha murashobora kudutembereza abantu bakabona kino kibanza cyiza cyane gose. Karibu muri Lake View Paradise. Asante sana. Reka duhere kwibarabara.
jewe naravye ino paradise imbere ko ninjira ndavuga ati mana waremye Burundi nibaza ko wamuremye ku munsi wa mbere utararuka cyane gose Imana y'u Burundi irakaze. Wow. Yeah. Uba wiyumva gute hano hantu twaje ari isi gusa? Hameze uko. Iyi ni indoto. Wow. Indoto muga ni igikorwa c'Imana hejuru ya byose. Ego. Ni igikorwa c'Imana namambwira abantu ati jewe icyo nakoze nemeye kuyoboka. Ego. Rero Imana ivuze ati ngibi ryashize hajya ko wanyemereye genda rero unkorere. Igisigaye nuko cyo zurayikorera. Ndakwita profete. Rero ibi byose nibikorwa by'uhora. Ego. Cyane gose. Ibibazo byose duhuriramwo, ingorane zose duhuriramwo, turajyama tugasanga Imana yabikuye mu nzira. Wow. Imiturirwa y'akataraboneka. Bayita imiturirwa muntu w'Imana. Ndabi no etage. Nako ngwino, zino etage. Ngene kumenya. Kuba tazi Lake View Paradise Estate. Turi he? Urakoze cyane aha turi muri zone Kabezi. Utumba waramba. Ego. Ni minota mike cyane uvuye muri ville. Je nabonye mega nakantu fyonze cyandashika. Warushitse. Ubutanganyika ngiyo ngaho murayibona. Imande yaje. Hanyuma ni project turiko turakora mu mafaza abiri. Faze ya mbere naya mazu ubona tumaze gutangura. Amazu yababa 50 turaza kuyabereka. Harimo izo twita ama VIP, turafisemo ama maison de ville, turafise ama apartments, turafisemo VIP, ni ibintu byiza cyane. Tukaba rero uno munsi tunezerwa cyane kuba duhwanije umwaka wose dutanguye kubaka nyezina. Urumva rero kubu hazigaye amezi makeyi, twaravuze ko ari project yose izotwara amezi 18. Urumva rero ko imbere dufise amezi agera 6 kugira dushobore gushikiriza amazu. Mugabo ubu turiko turagenda twihuta kugira kubera haba harimwe baba bavuga ati amazu turayashaka, turaryohewe cyane, turayashaka kuzi kuba Imana yatanganyika cyane gose. Urumva rero nk'ubu turamaze kuronka ibikoresho bimwe twakuye hanze byo mu materiel de finition. Urumva rero vuba novuga ati ba mbere bazozironka vuba cyane, vuba turinjira cyane gose. Rero ni Lake View Paradise Estate, paradizo ngaha mu Burundi. Yes. Uzoguharirize ko atari paradizo uzocumuzana ngaha ndi mu Kabezi ndabico mungira. Fabri, je nabona ahantu ku bwinjiriro iki kintu azoba ari ninde etage mwashize kwibaraba? Iyi ni nk'indi etage, ni entre gusa. Iyi entre rero ubwinjiriro shaka ko dushiramo amazi akoroka. Urabona amatiyo hari. Rero tuzoshiramo akazu k'abasekirite hagati ku buryo uwuje yinjiye avuye mu kaburimbi aca yinjira. Hanyuma aho yinjiriye abasekirite babari ngaha hambavu yiwe amazi abari karakoroka, water fountain. Iri barabara rizoba rigizwe n'ikaburimbi. Ikindi kiryoshye cyane mu mategeko ya leta kugera ngaha duhagaze kuri hipoto. Uru ruhande rw'imbere ni espace ya leta. Ari yindi hacamwe amabisi ibintu nk'ibyo. Muga kuva hagusubira inyuma ni twe twihaye uwo mwanya kuko shaka ko hajya dushiraho station ya petrol y'ibitoro. Hanyuma dushireho n'ama alimentation, ama commercial facilities. Aha dushireho espace ya abantu bashobora kwivunira umusase. Ibintu byose biza korohereza abantu baba ariko barakoresha iri kaburimbi. Urumva rero ni iterambere rya dushwayemwo. Ikitibagiwe nuko hajya hepfo mu byo nguma nipfuza nibaza ko leta imaze kutworohereza tuzohashira beach canke resort aho abantu baza bararyohererwa bikunze na bivuze kuva no mu ntara. Tuhashire na parking y'ubwato. Kuza ngaho zuriyizira mu mazi burira hajya kwa SIONI. Next thing you are here. Ndakumva neza mukeneye najya amazi muhashiremo ubuzima cyane gose. Umuntu ashobora kwiyunguruza byose cyane gose. Cyabaze komera. Ubona nanje je sidahindura nitwa Juste Gael. Sha muzondiha mu nyuma ingo ndabereke. Yes sir. Tukaba tugeze aha rero
tugeze neza na neza mu ntimatima ya Lake View Paradise Estate. Ego. Kujya nagenda bikubwira aho turafise umurongo w'amazu ya mbere y'ama VVIP, ubu n'umurongo wa kabiri w'amazu y'ama VVIP, hariho n'umurongo wa gatatu ariko ama VVIP ama town homes, hariho n'umurongo wa kane uriko ama apartments. Hari nabonye naguciriyemo ndavuga nti nayibaye muri televiziyo kwa Rick Ross. Uravyibonera n'amakuru wowe Floribert cyaye itoba gwawe. Areho gira uravyibuka Mr. Gael, ndazi ko uri mu bantu ba mbere twagiraniye ibigani. Uribuka umusozi twariko turaca ko hejuru yawo ngaha nyene. N'umusozi novuga ati wari muremure ku buryo novuga ati ijya nzu nivo ya kabiri niho wagera. Areho twabanje turawimba, nico gituma ubona izi nzu rero ziri mu ma etage kugira abantu baronke access. Nayo bundi n'inyubako ibiri mu kibanza kinini, urabona niyo twovuga uyu nyene uraronka access uvuye inyuma ukaronka access uri ngaha. Bisigura katiri ni barabara ni avenue ya mbere, hariho ni ya kabiri, hariho ni ya gatatu, hariho ni ya kane wanashaka. Tukiri ngaho nyene aya mabara ko ari manini mwafatiye kuko urumva twararabye we ni ukunze kuvuga ngo girira huba urumva rero tuba dushaka abantu bahurumbira ama projet yabo bumve neza. Urabona benshi abarabya diaspora iyo baba babaye rero hari igihe usanga ama apartments ugasanga bari comfortable. Tuba dushaka rero gucreate environment iri familiar ku buryo uri ngaha niyo yoba umwana wawe agiye gukinira hanze uguma wiryamiye, niyo hoba ari imodoka ije ukamenya yuko espace ari nini ya cyane. Rero biri mu bintu twagiye turiga throughout the time mu nzira yo kugira inyubako ku buryo wewe muntu uyirimwe uvuga ati none icyo nkura ngani giki nta kintu kiri bunsohore kuko nk'ubu hari inyuma tuzoshirayo piscine, bishire yaho gukinira basketball, bishiremwe aho gukinira tennis ball ku buryo umuntu vraiment yisanga. Rero n'aya ma facilities ama infrastructure zo ngaha amabarabara tuba dushaka bibi ibintu bikwije ama norme meza cyane. Bisigura ko uba muri quartier Los Angeles atazo batandukanye n'uba ngaha cyane. Uravyibone uravyibone bimeze uko ariko VIP ushobora kutubwira ingene iyo bingana cyangwa twibutsa kuba neza cyane. Inzu ya VIP ibiri muri areas 5 ibiri muri areas 5, hanyuma VIP ibiri muri areas 4, hanyuma apartment maison de ville ni nkazijya twubatse muri Miriware muri Fab Homes abari muri ari imwe ngizijya nazo murazibona. Ubu rero kujya nakubwiye muri aya mezi 12 dutangwe kubaka amazu nyezina ngira abariko baraturaba baratuha amanota bariko baradukurikirana. Rero iyo nzu ya VIP turashobora wanashaka kwinjira twaraba ni nziba yagutse kuko nkuko twagiye burya abantu baraba ibi biganiro bakaduha amayide turayakorera. Umenga cyari kiganiro cyawe wagize tukiransa CSB Village, abantu bacavuga ati noneho abantu kumenga nta biti bihari, ubwo nyene tuba turabumviye none rabi ibi biti twabitekera. Urumva rero bari mu nzira no kugira bariko bararaba bumve ko nabo tubaha agaciro iyo bariko barasahiriza ibyiyumviro byubaka byensire. Bisigura ko umuntu ari ngaha azoronka akayaga kavuye kwitanganyika n'akari karahuhera mu biti bizaba biri ngaha n'ivyamwa. Urabona ajya n'amapapayi iyi ni micungwe n'amandarine. Rero wewe uhari abantu baje kukurana ntuzoja ku isoko uzosoka wamure hanyuma wazimana. Ntabyo kuja ngo hari urya akarimo ko mu rugo urabibona yo Mr. Gael, urabona ko ngaha guheraho ubona izo ferabeto ugenda hariya bariko barimba inyuma ya hariya ubona hariya hose hariya harimwo aha ni metero 30 na zingahe 30 zuzu 30 all the way ukaca wagura metero 15 urumva na hano hanini ya cyane are zine n'inusu cyane gose. Abazi guharura bya bintu by'amahari cyamubwira zine n'inusu hariho n'amaparcela zirenza kubera ndazi yuko hajya ahubwo hararengako ndazi neza ko zikwira zitanu. Yes sir. Rero kujya twabikweretse urabona iyi ni nyubakwa ya VVIP ni inzu bigeretse kabiri. Haba hariho ground floor, hariho second floor, hariho na third floor. Kandi amazu aba yubakishije icyo twita high end finishing, ibintu by'igisirimu bigezweho
tumaze gupakurura amakontineri arenga ngaho y'amakaro turaza kubibereka amatara agezweho ibintu mu Kifaransa bavuga ngo do haut niveau yego karibuni ariko ikintu cyava kinangaza inkingi iva ngaho igashika hariya imwe nabona kwa Rikirozi kubera iki gushima inkingi yo kwa Rikirozi urumva ni kijya twakubwiye aha mu Burundi birakeneye ko tuzana innovation hana bya bindi twamatubona rero nk'izi nzu usanga zifise aya mapila zirepresentinga novuga ati zirafise touch yo muri Amerika no muri Europe ngira uzobibona no muri ntuze muri category wayo twagize izo twise ama VVI twari twashize kaya mapila rero kaba ya signature abantu bakunze rero tuca tuvuga ati burya tugira dukreye igisekuru cyo mu Burundi katwubaka amazu ku buryo nibisekuru bizoza bizokwishimira ya mazu atazoba arava kuri cyane ibintu bigezweho ibintu byiza cyane turacagenda aha rero batugeze muri salon na salamanje kujya nakubwiye namaze ari high ceiling urabona dare iri hejuru iyi ya mbere urabona ko twayikatiye ngaha umuntu ari muri salon arabona hejuru exactly niyo wibereye hajya urakira abantu bawe bari ngaha urabibona rero n'ibintu byiza cyane ikindi nacyo dushobora kubereka ngaha ni cyuko kujya twaberetse iyo ni salon hari haba dushiraho ububar ubuntu bw'ubu dukioske bashiramo imivinyu n'ivyo iyi nayo ikaciba salamanje iyi rero akaba ari cuisine iki ni gikoni cy'indani Zafise n'igikoni cyo hanze bisigura ko umuntu umuvyeyi ashobora kuba ariko arakinjika ariko araraba yuko nabana ko arakora deya neza cyane open house byabindi birakomeye aha hasi rero hari ivyumba bingana gute aha hasi tuca dushiraho icyumba kimwe gusa cy'abashitsi canke urabona nk'ubu ashobora kuba n'umuvyeyi yisaze yadashaka gukoresha ama escalier aca yibera ngaha tuba dufise bathroom hariya naho gushira ama lavabo turafise aho gushira indya ama food stock hakacabaho barzado service ngaha ukacuronka iyi midos tenema ya mbere igituma rero za are zikwira stan burya uruhome suru ni ruriya ruri nyuma y'ujya mu mama arashika hariya umnyene cyane gose ashobora yo guparikinga aciye ngaho inyuma cyangwa agaparikinga hariya imbere urumva rero ni nyubako ifise access zibiri aha turacari mu nyubako bita VVIP twobandanye ni nyubako mbona ariko arikubita ko mastike izo binyerera cyane gose uravyibonera nakubwiye ibintu byose ni high end finishing ingukore ko no muri kamera bikunda bakorereye ko akantu mwumva ikindi naco ni cyuko urabona na plafond dukoresha ama plafond y'ama gypsum ibintu bigezweho ibintu byiza kujya twama tubivuga ivyo tuvuga nivyo dushira mu ngiro kuburyo abari nyubakwa n'igisekuru gikurikira kizokwishimira mwarabisavye ubakaneshe ni yaravyumvise gumana natwe aha rero naho tukaba tugiye aha rero tuba tugiye muri niveau ya mbere aho duhereye hari kuri ground floor cyangwa ibyo bita rez-de-chaussée hanyuma ngaha tuba tugize rero kuri niveau ya mbere iyi niveau ya mbere ngira urabona nk'aka n'akabaraza umuntu ashobora gushirako intebe akaganira n'abantu baba bamwituye rero nk'uko twababwiye ubu turiko turashigira ama finishing urabona rero iyi ni salon ya kabiri hariho ya salon yo hasi iyi ni salon ya kabiri kandi cigira barza yayo nayo privé tukaca tubandanye tugeze ngaha rero tuca twongera tukaronka icyumba cya kabiri hariho icyo twabonye hasi iki nicyo cya kabiri kandi gifise walk-in closet aho gushira impuzu gifise toilet yaco yigenga urabona ya finishing yo hejuru ni gypsum fully gaca kigira rero barco privé bisigura ko banyu ushaka kumurabuza ati muraho ati vyageze neza cyane go urabibona yo kujya nakubwira urabona nk'ubu ya gwa ruhome urabona clôture y'inzu rigera hariya bisigurika tu nyene inzara ashobora guparikinga ngahe inyuma ibintu bikibandaniza neza bya bintu birakomeye cyane imbere n'inyuma hose ni gwawe hose ni wewe
nawe ikindi kintu. Yes sir. Gypsum hejuru. Ego. Kwera iki mutanguye aka kanya gushirako gypsum? Urumva bivanye n'ukuntu tugenda turapanga nk'ubu niyo niveau tugeze ko ya finishing kubera urabona ko n'ama mastike tuca tubwirako. Ego. Rero nk'ubu twe mu byo dukora turagira ibyo bita project planning. Bisigurika ati hari intambwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Ibi byose yongira urabona n'itsinga ko twamaze gushiramo. Ubu no muri stock n'amatara twarayazanye. Ego. N'amakaro wanashaka twarayazanye. Nk'ubu duhejeje aho tuca tubwirako n'ibindi. Yes sir. Rero kujya nakubwiye ego tumaze kubona ivyumba bibiri hengi iki kindi cyumba cya gatatu ikindi gindi cyumba cya gatatu wow urumva iki nacyo urabona n'icyumba nyene kiba kigenga tugaca tugira toilet yacu wow urabibona ko iyi toilet kandi n'ababari muri iyo saro bashobora gukoresha ubu rero tugaca tuduga muri niveau yitwa ko ari niveau ya gatatu ego iyi niyo nivo ya nyuma. Niyo nivo ya nyuma. Bisigura ko ifi utayibona neza. Ucu uduga ngaha kugira ngo ubone hari. Cyane gose. Wow. Bo tugeze ngaha rero Mr. Gael. Ucu subira ukaronka salo ya gatatu. Urumva twarose salo ya mbere, salo ya kabiri, ubu turi kuri salo ya gatatu. Wow. Rero kujya tubibabwira nkuko ubibona. Ikintu cya mbere ucubanza ukaronka access ucubanza ukaronka access y'ibindi vyumba bari tumaze kurobona ivyumba bitatu ego atuca turonka icyumba cya kane wow kandi icyo cyumba nacyo gifise bathroom ego tugaca tugira ikindi cyumba gishobora kuba icyumba canke ikaba office wow kibaye cya gatanu mu gihe bagwifujiye ko kiba icyumba rero tugaca tubandanya tukagira icyumba twokita cya gatandatu ego aricyo rero bita master bedroom chambre principale iyi ngana na saro yiwanje iyi ni shengero ryose kandi yaba hafise bathroom yayo wow y'indani yigenga urabona n'ibintu byiza cyane wow rero ikindi kica kiryoha kandi kujya nabikubwiye urabibona ko ari mastike nziza cyane ibintu byose tubikora uko tuba twabisezeraniye umukiriya ego ikica kiryoha rero kindi nuko ukuntu uvuye muri iyi chambre yawe wuguruye gusa ubu uri kuri iyi barco ugatwara Tanganyika nawe wirabira ibivyiza rero biri Burundi wow iyi ni inzu uyikeneye wese ashobora kuyimara agahinda bivanye nuko indoto ziba zicitse uko avyifuza kose gusa nuko amazu twe twubaka amazu yaguzwe amaze gufatwa kuko abantu barakunze kumva muri mu ma interview tugira ntibibaze ntihagire umuntu yibaza ngo ubaka Nation Group igurisha amazu no ndasubiyemo ubaka Nation Group igurisha amazu ahubwo yubakira abantu amazu kuko nibo bayafinanza ntihagire uzontera ngo Fabrice afise ibifaranga oya ni kimwe naba mvuga ati ibi byose n'Imana ibikora twebwe icyo twemeye gusa kandi tuzoguma twemera twemeye kuyoboka cyane gose neza cyane turacagenda kubana natwe ikindi Mr. Gael ego ni iyi barco urabona iyi ni barco ouvert wow wewe rero nye n'inyubako urashobora kugirira urubanza ngaha ukidagadura ibintu byawe bikagenda neza urabibona ko aba ari ibintu bimeze neza rero urumva kujya twagiye turabivuga twayikoze mu mafaze atandukanye nk'ubiyi turiko turagira ifaze ya mbere rero faze ya kabiri turacasigaranyemo amazu y'amaVVIP agera kuri abiri turafisemo n'amapatena ubu rero uwo bayipfuza inyubakwa turamuhaye ikaze turafisemo n'amamezo dovira ama town homes uwo yipfuza kwibera mu paradise turamuhaye ikaze ego ni ubaka Nation Group ndababwira ikintu kimwe akayaga konyene kari ngaha sika kandi kamahinguriro ni kakandi Imana yaduhaye ati genda kabafashe kugira impwa muzanyu ziberereza urabona kubana natwe tikubona Fabrice iyi wa connection muri Lakeview Paradise Estate kubana natwe Fabri yes sir aha naho tugeze aha nkuko ubibona kujya twagiye turabikubwira ya mazu tugeze bujya kure kujya rero wagiye urabona twakweretse nk'ubu turamaze kugura ama materiel de finition ubu hari yani ma container agira shike nk'ubu urabye turamaze kuronka amakaro atari maki ni stock
yuzuye amakaro. Wow. Ngira urabona na makaro originale ari mu urabona y'ibicu meza cyane. Wow. Nkaya nayo muri salon. Aya nayo ku maeskariye, ajya nayo muri bathroom aho mu bwogero. Wow. Atanyerera niyo wogira ukuravyumva. Ego. Rero ivyo byose n'ubuhinga tugenda turakoresha. Bisigura ko iyi karo. Ego. Ushobora gusanga wibagiye ikiyo ugaca wirabamwo ukaca wiboye. Ukaca wira. Wow. Urabibona rero ni stock yuzuye. Ego. Mu bindi tumaze gushikana. Ego. Turamaze gushikana ibitari bike reka bazane n'amatara urabe. Wow. Nkaya nk'ubu turamaze kuzana itsinga. Wow. Turamaze kuzana mu mastike yo wabonye bariko barayagira. Ego. Aya yose ni amatara dukoresha. Urabona ibi byose ni ibintu tugenda turakoresha. Wow. Dukura hanze. Wow. Bimwe rero nagumye mvuga nk'ubu bogira imana perhaps LETA shasha ndabona n'abajene bazodutahura kurusha. Ego. Tukaronka nk'ivyo tuvuga bya exoneration. Ni bimwe rero zanzuza gusanga zagiye zirazimbuka kuko nibi byose tubirihira amakori. Uravyumva rero nk'utwo tuntu twose tugiye turavako urumva ko bica biza gusahiriza mu terambere. Rero nico gituma aya mazu kujya nakubwiye urumva ko uko wayabonye ageze kure kurusha kuko urumva n'ibikoresho bindi biri gaha. Nico gituma twakubwiye tudahengekanya yuko vuba bambere bazoronka amazu yabo kuko byose birahari. Abambere vuba barashikirijwe cyane gose. Imfunguruzo mwitegure mw'abagabo kumara natwe. Fresh. Yeah. Fabre. Yes sir. Nike kintu cyangikene tutuvanga tutavuze. Urakoze cyane Mr. Gael, ikintu novuga ni cyuko abarundi dukundane, abarundi dushigikirane. Wow. Imana yaduhaye igihugu dushobora gukoramwo ama miracles, ibitangaro. Uravyumva? Rero gukora ibitangaro singombwa ngo son excellence abari watubwira ngo koruko. Singombwa ngo uyu n'uyu no. Umumwe wese nabanzagira uwo muzirikanye. Uravyumva? Wo kubona ati iki gihugu erega si ngombwa ngo twereke menga nibage mu president wo muri America yavuze ati it's not about what the country does for you, it's about what you do for your country. Uravyumva? Rero nkavuga ati opportunity ziriho. Rero mu bajene dusidukane niyo nka twiyandikira amateka yacu. Nimba ari ikintu ubu numva ndyama nkasinzira nkaryoherwa nukubona twaraye turose leta irimwe abajene. Wow. Abajene nukuri kwibana nakomya amashi. Rero abajene baraye basizwe imbere berekane ko u Burundi 2040 nakerewe ko turindira iyo myaka ingaha. Mu myaka 5 gusa. Mutama yabizeye nimutubara amazi. Nukuri kwimana. Ravyo. Wow. Rero indoto z'abajene tuzishira imbere. Ikindi nkunze kuvuga ni cyuko ibi bikorwa byose dukora ndipfuza ko biba demonstration canke akarorero k'inguvu z'abajene bo ngaha mu Burundi. Ivyo bashobora gukora, ivyo bashoboye. Bisigurika ati rero abara bari mu nzego, abara abavyeyi bugururira amaremba babajene baraba ukuntu Burundi tubuhindura mu mwanya muto. Wow. Ndagushimire cyane Fabrice. Ndabashimiye gose. Nuko bantu b'Imana ngira mwavyiboneye twaberetse amazu twaberetse ko turi ngaye impande y'ikiyaga Tanganyika. Mwabonye ko paradizo mu Burundi Uburundi ari paradizo nyene. Hama mu paradizo niko natwishariza mu kwibakamwe amazu meza. Wagize amahigwe ndamukeza kugira ngo azobe ngaha. Ndababwira ni amahigwe aracasigaye muri ama maison de ville. Ndakubwira ko vyabaskomera. Kuri bigura cyo nyene juste gari nyuma kamera musaza ndabwira ati bye bye la vista. Urahushira umushuro. Hushira none.